Initeka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi. Tukaba turi kwigenekerezo ya gatanu ndamukiza umwaka wa 2026 na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa ijyanye no mu gihugu c'u Burundi cyane ariko kubiriko biravugwa mu bisata nka politike ndetse n'igisata c'umutekano. Mbere turanipfurije kandi barundi bavukanye abakristo ndetse n'abemeramana bose umunsi mwiza wa Pasika kuri uno munsi w'Imana. Camp Base batwemeje isanganya ry'umuyaga nkuba none hariko harafatwa abasirikare. Muti ibi ni ibiki? Ibiriko birabera muri Brigade Logistique de la FDNB no kuvuga igisirikare cy'u Burundi iyo benshi bita Camp Base canke muri base nibisanzwe. Kuva rero hadutse turika ry'umuriro mu bubiko bw'ibigwanisho ku mugoroba w'igenekerezo ya 31 ntwarano y'umwaka wa 2026 hariko harafatwa abasirikare benshi. Ikambi icunzwe n'abasoda bavuye ahandi, bamwe mu basoda bo bariko barahunga muri kano kanya. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare bo bagumye bemeza ko ivyashitse atakindi vyavuye ko kiretse isanganya ry'umuyaga nkuba. Iyi nyifato irikiza n'ubwoba n'umwikekano mu basoda mu gihugu naho ibihuha bibandanya kurandagata. Muti bimeze gute? Muri uyu mwanya tuvugana biravugwa yuko abasoda 26 baba bamaze gufatwa mu gihe abandi bo batanguye ivyo guhunga. Amakuru twararanya avuga ko hoba hamaze gufatwa abasirikare 26 bo muri iyo kambi. Muri bo haravuga intwazangabo zibiri zahoze mu mihari y'abagwanyi PMPA imbere yo kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi, aribo Majoro Sibomana asanzwe ajejwe ububiko bw'ibigwanisho muri iyo kambi be na Majoro Ntirampeba yarajejwe umutekano w'ikambi urya mugoroba, no kuvuga officier de garde. Abandi bamaze gufatwa harimo ibisongerezi vy'intwazangabo n'abasoda batoyi. Benshi muri bo bari mu bari bajejwe ububiko bw'ibigwanisho. Abo tumaze kumenya ko bafashwe ni nka Ajuda Major Niyonkuru Renova, sous-officier de corps, akazamwo Ajuda chef Bakevya Bernard, akazamwo Ajuda chef Dushimirimana, Ajuda Ciza, premier sergent Major Hazigamayo ndetse na corporal chef Bucumi Male ndetse na corporal chef Akiteretse Nestor. Abasirikare batanguye gufatwa buke isanganya ryaraye ribaye, bajanwa gusambishwa mu iperereza rya gisirikare. Mu nyuma bamwe baca bapfungirwa mu busho bwa police militaire. Hariho n'abavuga ko batazwi aho bapfungiwe gushika muri uno mwanya nk'uko amakuru adushikira abivuga. Ubwoba ni bwinshi cyane muri Camp Base. Kuva abasirikare batanguye gufatwa hari ubwoba bwinshi cyane muri iyo kambi. Abasoda basigaye gutanga nimero WhatsApp zabo, baca babahenda ko ama WhatsApp yabo ari karakurikiranwa ibyacako. Ubo basoda bo muri iyo kambi ntibemera gutanga amakuru no kuri bagenzi babo b'abasirikare bo mu yandi makambi kubera ubwoba ngo bariko barakurikiranwa. Benshi mbere baciye bazimya n'amatelefone yabo. Ibirindiro vy'ikambi vyarakuwe ko abasoda bo muri Camp Base bizanwa ko abasoda bavuye muri police militaire. Umwe mu basoda yatwandikiye ati uwo mengo saba abasoda nka twebwe bifata nk'imbonera kuri mu gufata n'abo basoda ba hano. Ubu abasoda ba Camp Base babayeho nk'abacunzwe icamaso. Muti rero benshi mu vyo bari gutinya cyane aba basoda bivuga yuko batswe nimero zabo bakoresha ku mihora nka WhatsApp. Kuri iki cyo twababwira kuri iki ngo cyo kubabwira ngo bariko baracunga WhatsApp zabo, twabahumuriza ko ari ukubabesha. Ariko mu gihe umuntu agize amakenga yoheza agashiramo indi application yo guhanahana amakuru nka Telegram cyangwa Signal. Uvyifuza turashobora kumufasha kumenya izindi application zikomeye mu gihe ashaka gutanga inkuru atamenyekanye. Yamara kugeza ubu mu Burundi ntabwo bwo gukoresha WhatsApp. Amakuru dufise akavuga ko kandi hari abasirikare bamaze guhunga kubera ico cuka kiri muri Camp Base. Inyifato y'ubutegetsi iguma ituma hongerekana ibihuhamu mu gihugu. Umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza yarasiguye rwose ivyabaye muri Camp Base ari isanganya risanzwe ry'umuyaga nkuba. Yaravyanditse yongera kandi arabitanga mu biganiro kubamenyesha makuru. Nta kudidinganya nta gukekeranya kwarimwo, yaravyemeje nk'ubizi neza. President Ndayishimiye nawe amaze kwandika icuro 3 kuri Twitter yemeza ko ivyabaye ari isanganya ry'umuyaga nkuba. Gusa icatangaje benshi n'ingene abategetsi bamenye ivyo bintu mu gihe ibigwanisho vyari bikiriko biraturika.
abantu bibajije ingene ayo matohoza yakozwe. N'abasoda bavuze ko baravye uko ivyo bigwanisho bibikwa batumva aho vyahuriye n'umuyaga nkuba. Ubu butegetsi bukora ibitandukanye n'ivyo buvuga, buriko butuma ijambo ry'abategetsi ritakaza agaciro rwose. Ngo nimba koko isanganya ryavuye ku muyaga nkuba, abantu bo kwitega ko hakurikiranwa bo muri Regideso. Ariko hakurikiranywe abasirikare bisigura ko icatumye ububiko bw'ibigwanisho biturika ari ikindi kitavuzwe. Abanyagihugu hoho hariko hanwa ibihuha bikomeye rwose kubera atamuco uri kurava mu bategetsi. Benshi rero bakavuga ko kandi hanakenewe ijambo ry'ihumure ku Barundi. Ko President Ndayishimiye atajambo arashikiriza abarundi kuva bino bintu bibaye vyakiriwe nabi cyane mu banyagihugu. Abarundi barakeneye ijambo ry'ihumure rivuye ku mukuru w'igihugu. Barakeneye ko abaha umuco ku vyabaye, barakeneye kandi kavuga ku kibazo cyo gushigikira imiryango yabuza ababo n'ivyabo be no kuvuza abakomeretse. Abarundi barakeneye kumenya kandi ukuri ku vyabereye mu mpimba. Ese koko abapolisi bararasha abanyororo nk'uko bivugwa? Hapfuye abanyororo bangahe? Ibiziga biri hehe? Dufata iki tureka iki? Isi vyabaye n'isanganya ry'umuyaga nkuba canke n'ibindi bintu vyateguwe? Abasoda bariko barafatwa abo bari bajejwe umuyaga nkuba canke bagirizwa ko aribo bateguye ivyabaye? Abamenya abasirikare bariko barafatwa mu bandanye kubadusangiza dukurikirane ivy'amaherezo yabo batazakugirirwa nabi. Sivyo gusa kandi benshi bagiye baragaruka ko benshi bibajije kuco leta yise nkozi ndetse na leta yashize imbere Imana ivyo iriko irakora. Ni mu gihe hamaze imisi habaye iri sanganya ry'umuriro wateye Canvas, amabomba agakwira igisagara ca Bujumbura ihereza inkumbi. Igisoda kikavuga ko hapfuye abantu 13, abashika 57 bagakomereka. Amazu yasambuwe ntazwi igitigiri. Bino biharuro rero hariho benshi batavyemera. Baravuga ko n'abasirikare bo barapfuye muri Canvas. Hari ibiziga vyabananije gutogwa, ejo hakavugwa nk'ibiziga bibiri vyatowe amaja muri IPA. Igitangaje rero nta mutegetsi numwe muri leta araja kuraba bakomeretse, kuraba amazu yononekaye canke ngo agere ku miryango yabuze. Leta nta kivuga kijanye no gufasha imiryango yabuze ababo n'ivyabo. Umushikiranganje w'ubutungane Alfred Ahingejeje ntiyagiye kuremesha abanyororo mu mpimba mu gihe arico kibanza cafiremwo kandi cakomerekemwo benshi. Ntankeka ko hariho abanyororo bahahamutse. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana nawe ntaca avuga ko kijanye no kuvura bakomerekejwe n'ibisasu narirya bamwe bafise imvune zikomeye kandi zizimvye. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere ntaca avuga igisirikare cyo bakizoshumbusha ababomorewe amazu n'ivyo bisasu vy'igisoda. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu Hassan Kibeya ntaca avuga kijanye na Regideso mu gihe iryo baravuga ko ryakwezwe rumiyaga nkuba. Umushikiranganje Ndiro François Havyarimana ntiyagendera Université Lumière ngo yiboneraho igisasu caguye muri Camp Kinindo, muri campus ya Kinindo. Umushikiranganje w'ingwara hagati mu gihugu n'umutekano Leonidas Ndaruzaniye ntigeze agira icyo avuga no gutabara imbabare nta no gutangaza ko ari amatoza kucoba carateje iryo sanganya ry'umuyaga nkuba. Bamwe bati ubu umengo nta nicabaye. President Ndayishimiye yaranditse kuri Twitter ubutumwa bwo guhoza imiryango yabwanditse isaha 7 z'ijoro. Nta kindi cyakurikiye, nta kigandaro, nta gusezerana iteka batimwe n'ibisasu by'igisoda cy'igihugu. Umukuru wa leta Nestor Ntawunuye we ntawuzi ko ayo makuru yayamenye. Ndayishimiye akiza yavuga ko azanye leta mvyeyi kumbure kubera izindi leta yabona zitagira ubuntu n'umutima w'impuhwe. Murundi iryo jambo nawe nyene yarahevye kurikoresha. Leta yiwe yahavuye iba leta ndavyi canke leta ruburakigongwe. Ngibintu nk'ibi biraba ntihagire n'ijambo rishikirizwa abarundi. Ni ikintu gitangaje cyane benshi ibibaza. Tukiri kuri ivyo kandi nubwo benshi bavuga ko leta ngari leta mvyeyi kandi leta nkozi, hari byinshi vyagiye biraba benshi bakagarukira nanone vyagiye biratangazwa n'abategetsi batandukanye. Hari umwana yigeze kubaza Pacifique Ninahazwa akabazo arakaburira inyishu muri Bibiliya. Ngo mwana yagize ati mbe bujya bijya bisoma Bibiri bavuga navyo nyene vyarabanje kwikorera imisaraba yavyo canke Yezu yasanze bamaze kubimanika. Kugeza ubu ntararonka inyishu ngo menye ko vyagenze araheza amufashe. Aya yari amakuru y'igorigota muri Israeli haraciye imyaka 2000. Tugaruke hano iwacu mu mwaka wa 2026. Nukuvuga ku munsi wa gatanu President Ndayishimiye n'umupfasoni w'Ibanjeri Ndayubaha bari bikoreye umusaraba. Bariko bibuka amagorwa ya Yezu Kristo inzira karengane yabambwe ku musaraba izize urubanza rw'amanyanga rwakozwe n'abatwara igihugu.
Kuri ubu Pacifique Ninahazwe isagarura dosiye ya Christian Butoyi apfunze aho yumiwe. Yeba Christian Butoyi yavuze kumbure hari utubazo yari kubaza bano bubahwa. Munkundire nitize umunwa wiwe naho atarusha yampaye. Banyakubahwa, jewe ngira nkwiza imyaka 12 mu mpimba. Sinzi ico nzira. Nabonye muri Nyakanga umwaka w'2014 abapolisi banyambika amapingu banyicarika ahantu bazana telefone nibuye ririko amaraso hanyuma bahamagara bamenyesha makuru. Nabonye umuvugizi w'igipolisi atanga ibiganiro ngo nisha babikira ngo nabanje gufata ku nguvu abo batamakazi y'imyaka 80 ngo nabonye banzana mu mpimba. Mu myaka 11 n'igice maze hano sindigera mburana ndara hanze imvura ijirankubita singira uwundaba. Ivyanje ndazi ko mubizi. None bigenda gute ngo mugirire impuhwe umunyororo w'igarira mu Buyude hamaze imyaka 2000 abambwa igorogota ku karenganyo ariko mukabura impuhwe zanje mu Burundi mwene wanyu kandi mubizi neza ko nanje ndiko ndarenganywa. Uwo musaraba ko wagenewe twebwe abanyororo bigenda gute ngo mwebwe muri mu ntebe ya Herodi na Pilato abari mwebwe mu wikorera. Ese mwamwipfuza kunsanga hano ndi namwe mukaba abanyororo. Mwebwe mureka babara basi bo mwipereza bakaguma bidegembye mugapfunga indiriza zinzira karengane uwo musaraba wacu mu wironderera iki. Erega su musaraba w'ifyeri ahubwo no musaraba w'amagogwa yaco muzushinyaguriza. Uti nari mfunzwe ntimwandaba. Iyo benshi basomye muri Bibiliya babona ngo nari mfunzwe ni wandaba ngo bazomubaza bati wapfunzwe ryariga mwami ntitwakuraba. Yamara ngo mwabatware nimutabona Yezu Kristo muri Christian Butoyi n'izindi nzira karengane muboshe murashaka mureke ayo mafilime atagira mvura yo kwikorera ibiti ngo ntaryoshe na gato. Ibi ni vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe abonye ingene bamwe mu bategetsi bari ko barikorera umusaraba bavuga ko ari uwa Yezu Kristo warenganijwe mu gihe kandi nabo ubwo bari bo bariko bararenganya abarundi ndetse banapfungiye mu mabohero mabi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa reka tugaruke kubiriko biravugwa nanone mu bindi bisata bitandukanye. Haravugwa amabarabara ngo yoba yarahebwe n'abayakoresha. Ni mu gihe kandi bivugwa ko mu gihugu cyose hari ikibazo cy'amabarabara mbere bikanatangazwa na bamwe mu bashoferi b'amakamyo akomakomeye ava mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika cyane cyane nko mu gihugu cya Tanzania aho benshi bavuga yuko amabarabara yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi atameze neza cyane cyane bivuye ku kungene agendeka ndetse n'ingene benshi bavuga yuko yoba ari amabarabara yubatswe ku bwa Perezida Bagaza ariko akaba ataco leta ya CNDD-FDD iriko irakora kugira ngo bayasanure. Mu yandi makuru ariko aravugwa ngo kwakirwa mu muryango w'abemeramana bo muri Eklezia Katolika ku batabashoboye kubironka bakivukana kimwe mu bihe bikomeye cyane biranga imisa y'ijoro rya Pasika. N'umwanya wuzuye insiguro abakate kumeni binjira ku mugaragaro mu buzima bushasha bwo kwemera. Nkuko tubisoma mu bitabo by'inyigisho ya Katolika muri ibi birori bidasanzwe barabatizwa bakemezwa kandi bagasangira bikaba ikimenyetso cy'uko bavuye mu mwijima bakinjira mu muco wa Kristo yazutse. Muri Katedrale Regina Mundi musenyeri mukuru wa Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa niwe yarongoye ivyo birori abatiza abakate kumeni bari bamaze igihe bategurwa kugira bakigwa mu muryango wa Eklezia Katolika. Uwo mwanya kandi waranzwe n'akanyamuneza aho abo bashashe binjiye mu kwemera bifatanije n'abandi bemera mu guhimbaza izuka rya Yezu Kristo. Ku kirimba cy'umukuru w'igihugu naho kandi bahimbaje ijoro rya Pasika. Mu nkuka ya misa yabereye mu gasengero Saint Michel kari ku kirimba. Iyo misa yaherejwe na Desire Yamuremye umupatiro mu muryango w'abayezuiti asanzwe kandi amenyerewe gusengesha aho kirimba. Umuryango umukuru w'igihugu kandi nawo ukaba bifatanije n'abakozi bo ku kirimba mu guhimbaza izuka rya Yezu Kristo. Niwege tunyarukiye kubiriko biravugwa hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi mu gihugu ca Cameroon. Perezida Paul Biya yashize ikibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu ashobora kumusubirira hamwe iyo kwitaba Imana. Iki ni ikibanza cyari kimaze imyaka myinshi carafuswe. Ku munsi w'ejo inama nshinga amateka na nkenguza amateka vyemeje induka ry'ibwirizwa shingiro ku majwi amajana 2 ayishigikiye 18 yiyamiriza na bane bifashe. Nitegeko risigaye kurindira umukono w'umukuru w'igihugu kugira ritangure gukurikizwa. Nkuko ayo mahinduka bitegekanya mu gihe umukuru w'igihugu yo kwitaba
umana ataraheza manda yiwe yosubirirwa n'icegera cyo gushika habaye amatora mashasha. Ivyo rero bihindura uburyo bwari busanzweho aho umukuru w'inama nkenguzamateka ariwe yaca asubirira umukuru w'igihugu. Ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu cari carafuswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri, ariko ubu Paul Biya yahisemwo kugisubizaho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ivyo bintu vyakozwe mu bwihusi, bagakeka ko bishobora kuba bisigura ko Paul Biya atiyumva neza mu mubiri nari yasanzwe aboneka gake muri kino gihe. Nemugiye kandi amajambo amaze igihe havugwa ku buzima bwa Paul Biya, benshi bagakeka ko amagara yiwe yoba atifashe neza muri no misi, binatuma ngo yoba ariko arihutira gushira icegera c'umukuru w'igihugu kugira ngo niyapfa azobone umusubirira. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu bisata bitandukanye, nandi menshi turiko turabategura ni mu mwanya uri imbere, byose nimuze gucikanwa. Ufite subscribe canke sabone rero niba utarafyenda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi. Ni Umuhuza TV rero, Pasika nziza kuri mwese barundi bavukanye.